nagomba dusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice ni cya 12, turahera ku murongo wa 5. Ibyakozwe n'intumwa igice ni 12, duhereye ku murongo wa 5 turasoma, hanyuma ndaza kubabwira aho tugeza duhejeje gusoma. Imana ishimwe. Byakozwe n'intumwa 12 uhereye ku murongo wa 5 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo nuko Petero arindirwa mu ibohero, ariko abishengero baramusengera batakambira Imana bakobeje. Imana ishimwe. Ku munsi bwaca Herode amushikiriza muri iryo joro, Petero yarasinziriye ari hagati y'abasoda babiri aboheshejwe iminyororo 2. Abararirizi bari ku rugi barinda inzu y'ibohero. Maze umumarayika w'Umwami Imana amuhagarara iruhande. Umuco ubonesha mu nzu, akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati, vyuka n'ingoga. Iminyororo imuvako ku maboko iradohoka. Umumarayika aramubarira ati, kenyera wambare inkweto zawe. Abigenza gutyo. Kandi aramubarira ati, izingire ko umutamana wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, yamara ntiyamenya ibyo umumarayika akoze ko ari iby'ukuri, ariko agira ngo abonye ibyo yeretswe ngo mu ndoto. Reka tugeze hano. Iri ni ijambo ry'Imana. N'aya majambo ngomba tumara akanya turiko turaganirako. Iri jambo narihaye umutwe uvuga ngo amasengesho y'abera canke amasengesho y'abizera arahindura ibihe. Haleluya. Amasengesho y'abizera ahindura ibihe. Dusomye muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, tumvise amajambo akomeye. Iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyanditswe na Luka niwe yacyanditse, uri yanditse ubutumwa. Hanyuma yandika ibyo intumwa zagiye zirakora zikoreshejwe na mpwemu yera. Imana ishimwe. Luka yari umuganga, yari umudogiteri, kandi yari n'umunyabwenge, yari n'umwanditsi, yaraserangura, yari yarakurikiranye n'inkuru za Yesu. Ntiyari mu bigishwa ba Yesu Kristo. Oya, usomye neza ntiyari muri za ntumwa 12. Ariko Luka yaramenye Yesu, yifuza kumukurikira, ariko atari kumwe n'abigishwa. Imana ishimwe. Hanyuma yagerageje kwandika ibyo intumwa zagiye zirakora. Yarugurutse cyane Yesu Kristo amaze gukurwa hano mu isi, amaze kuduganwa mu ijuru. Iki gitabo rero cy'ibyakozwe n'intumwa kenshi bagitazira ngo ni igitabo cy'ibyakozwe na mpwemu yera. Haleluya. Turabona rero, ntiriwe ndavuga ido nido, intumwa zimaze kuronka ubushobozi bwa mpwemu yera, zaciye zitangura kwemanga no gushira amanga
zishingira intahe Yesu Kristo, kandi uko zashingiye intahe Yesu Kristo niko n'ibitangaza byagiye birakoreka. Imana ishimwe. Hano rero hamaze kuboneka abizera benshi bakurikiye Yesu, bizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, baca bahagurukira intumwa. Abo muri ico gihe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abaherezi bahagurukira intumwa. Abayuda n'abasadukayo batari barizeye Kristo bahagurukira intumwa, baravuga bati aba bantu tutabahagurukiye bazodukura ko abantu, hanyuma bakurikire wa mugabo. Kuko muribuka ko Petero yahagurutse akavuga ngo umwe mwishe, umwe mwabambye mukamwica, hanyuma agapfa agahambwa akazuka, uwo niwe turiko turababwira. Muriko murabyumva? Hanyuma niho bahagurutse rero gushingira intahe Yesu Kristo kugira ngo bakomeshe. Bagombye kubafata ngo babice, kandi barabishe nivyo. Uyu Petero mukahise kiwe yapfuye nabi. Petero bagombye kumubamba nka Yesu Kristo, ariko aravuga ngo sinobambwa nk'umwami wanje. Baca bamubamba bagize gute? Bamucuritse. Niko Petero yapfuye. Hari n'izindi ntumwa bazishira ku bitwazi bakagenda bazikwega mu mabarabara, niko zapfuye. Yohana nawe nyene uko bamwishe, ijambo ry'Imana riratubwira neza ko bamufashe bakamuta mu mavuta ashushe cyangwa atetswe kugira ngo apfe, ariko ntiyapfuye. Singomba kuvuga ibya Yohana, reka tuje kuri iri jambo rero. Herode rero amaze kubona intumwa zikomeje gushingira intahe Yesu Kristo, arafata abo mu ntumwa arabica. Hano turabona ku murongo wa 2, reka duhere ku murongo wa 1. Haravuga ngo mu gice cya 12 ngo maze muri ico gihe umwami Herode ata mu maboko bamwe bo mu ishengero ngo abagirire nabi, yicisha inkota Yakobo mwene nyina wa Yohana. Murumva hatanguye kwicwa nde? Yakobo. Hanyuma umvira ijambo ku murongo wa 3 ngo maze abonye ko bimuhimbaye canke bihimbaye abayuda, ariyongeza afata nde? Petero. Hari mu minsi y'imitsima itambiye, ngo abonye ko bimuhimbaye ariyongeza. Petero amaze gufatwa rero, ari ngombwa ko tuvugana. Amaze gufatwa amuhereza abasirikare. Mbega Petero yaziriki? Petero yaziriki? Yazira gushingira intahe umwami Yesu Kristo. Amen. Yesu yaziziki? Yazize ibyaha byacu. Ibyaha byanje n'ibyaha byawe. Yesu nta cyaha yakoze, ariko yapfuye kubw'ibyaha byawe n'ibyanje. Nico gituma uyu munsi twahinduwe abana b'Imana kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abamwakiriye bose yabahaye iki? Gira mugenzi wawe utuye umunsi ndi umwana w'Imana.
Haleluya. Uti kumwe amaraso ya Yesu Kristo ndi umwana w'Imana. Mubwire ntutinye. Yesu Kristo yaje kugira ngo dukire ibyaha. Haleluya. Petero yari mu ntumwa za Yesu Kristo, aravuga ati umwe mwabambye, undi we ndiko ndababwira. Ibyo yababwiye niyo byabariye hehe? Mu mitima yabo. Harya ukuri kurababaza yemwe. Turi kumwe? Ukuri kurababaza. Yababwiye ukuri kose kuca gutangura kubarya. Hanyuma bamaze kumufata rero, Yakobo niwe yaramaze kwicwa, bamaze gufata Petero ngo bamushikiriza abasoda babiri baramucunga. Turi kumwe? Haleluya. Haleluya. Baramucunga kabisa. Ariko Petero, mwumvirize, Petero ntacyo yarakera. Nukuvuga ngo muri we yavuga ati ari ugupfa napfuye, kuko yaramaze kubona Yakobo ko bamwishe. Atari ugupfa, aca yigira hagati y'abasoda babiri aragona. Ngomba ndakubaza ikibazo wewe uzi ko ugomba kwicwa wosinzira? Ariko Petero ajya hagati y'aba, soma neza urahari, ajya hagati y'abasoda babiri arasinzira atacyo yinona. Mbega muzi impamvu yasinziriye? Yavuze ati reka nubwo bamfashe, nubwo turi mu gihe cyo kwicwa, ntacyo kazema nizeye uhambaye. Nubwo banyica, nubwo bonyica bakankuraho, hari umunsi nzovyukira ubugingo budashira. Haleluya. Petero arisinzirira kabisa atacyo yinona. Yego arasinzira. Sinzi ko abasoda bari barikanuye. Ngomba ndababwira ibanga ngaha rero. Umuntu w'Imana acunzwe n'imirwi ibiri. Turi kumwe? Acunzwe n'imirwi ibiri. Haleluya. Ngomba ndababwire umugwi wa mbere. Ndababajije umugwi wa mbere n'uyu ucunze umuntu w'Imana. Reka ntacyo mwava munyishura bidahwanye n'ibyo ngomba kuvuga. Umugwi wa mbere, Satani aguma aretse umuntu w'Imana yubaha Imana n'ingabo ziwe z'abadayimoni. Aguma aretse bubaha Imana, aguma akuretse wowe wubaha Imana. Ariko hari abamarayika Imana irungika kugira ngo bagukingire bakugwanire. Haleluya. Satani akarereka akagucungisha abadayimoni biwe, Imana ikagucungisha abamarayika bayo. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Satani aciye muri Herode amucungisha abasoda babiri, ariko inyuma y'abasoda hari abasoda bahambaye, ingabo z'abasoda b'abamarayika. Haleluya. Abamarayika b'Imana. Erega Imana ntiyanga ko tugwa mu bigeragezo. Imana ntiyanga ko tugeragezwa. Irashobora kureka tukageragezwa, mugabo ikaturwanirira, tukava muri ibyo bigeragezo dufise intahishitse. Imana ishimwe. Niwageragezwa rero urihangana. Uriko urumva? Abasore nimwageragezwa murihangana, abigeme nimwageragezwa murihangana. Imana irabazi kandi iri kumwe nawe. Yesu ashimwe. Erega Imana yaretse Petero aragwa muri ibyo bigeragezo. Imana yareka abo basirikare baramurinda. Imana iteka mbanze ndabe. Reka mbanze ndabe. Kandi ngo Imana iravuga iti ngomba ndabereke ko ndi Imana isumba Herode. Ngomba ndabereke ko ndi Imana isumba n'abo basoda bamukikije. Imana ifite umumarayika rero. Haleluya. Imusanga aho yari yibereye yasinzira ariko arigonera. Amen. Iramusanga ariko nukwiheba. Ariko reka ndababwira ibanga. Erega Petero ntiyagishobora gusenga. Turi kumwe? Kuko nta cyizere yari afise cyo ashobora kuva mu maboko ya Herode. Ariko hari ishengero ryariko rirasenga.
Imana ishimwe. Hari isengero ryariko rigira gute? Amasengesho y'abizera arahindura ibihe. Haleluya. Amasengesho y'abizera arahindura ibihe. Nuko basengera Petero aho yari ari reka mbabwire. Burya icyatumye bitanga gusenga nuko atari bwabone icyo Yesu Kristo yari yavuze kuri Petero. Yesu yari yabwiye Petero ngo ragira intama zanje. Hamwe yamubaza ngo mbega urankunda, mbega uranogeye, mwazi ngene yamwishuye. Mu nyuma acamubwira ngo ragira intama zanje. Erega Petero niyo yaheze kuragira intama. Niyo cyatumye basenga baravuga ati Imana, Petero twari tukimukeneye, Petero twari tugikumbuye kumubona hagati yacu, twari dukeneye kubona ari kumwe natwe. Barasenga ndababwirira ibanga. Mbega mugira ngo basenze ibisanzwe, basenze ibisanzwe. Ngoma ndababwira amasengesho y'uburyo bubiri cyangwa butatu. Hariho gusenga amasengesho y'ikinyedini. Turi kumwe? Mwami Imana, turagushimiye ko wabanye natwe, wakoze. Uduhezagire amasengesho gusaba umugisha gusa, uduhezagire Mana, wakoze. Amena. Urumva? Ano amasengesho y'ikinyedini. Hariho n'amasengesho yandi, amasengesho yo kwinginga, muriko murabyumva, no gutakamba. Haleluya. Amasengesho yo kwinginga no gutakamba. Mbega uwinginga abameze gute? Mana yanjye ndakwinginze Mana, uraba n'ibingoye, uraba n'ibiniri, ndakwinginze Mana yanjye. Gutakamba naho urafuka mukanarambara ukarira n'amosozi agakoroka, ndagutakambiye, ndakwinginze. Imana yakunda mwene y'amasengesho yo kwinginga no gutakamba. Mara kubwira, iyo umuntu ageze mu ngorane, si ya masengesho y'ikinyedini yo gusenga sarya. Ugeze mu ngorane hakenewe amasengesho yo kwinginga no gutakamba. Yesu ashimwe. Haleluya. Mwene y'amasengesho yo kwinginga no gutakamba abohora byinshi. Twibutse ni Eliya ego. Turagiye kwiba mugore w'umunyeshunemu. Eliya yasanze ego wa mwana wiwe yamaze gupfa. Turi kumwe? Ngo amusanga bamushize hejuru mu nzu yo hejuru ari kiziga. Eliya mbega mwibaza ko yasenze amasengesho asanzwe? Erega ngo yatumye Gehazi umushumba wiwe aramutuma ati genda, amuha inkoni ngo genda umukoze ko arakanguka. Gehazi ariruka ati haha ndaronse ububasha bwa databuja. Agenda ariruka kumurege yavuga ati niyahaguruka ngenda avuga ko ejo namukijije. Urumva? Agenda mushikiriye akoze ko yago. Asubira inyuma kwa Eliya mara ati mbega databuja wambega, mbega ko atadutse. Eliya amugira ati yogi tujane rero. Eliya aragenda ashitse mu nzu yo hejuru asanga ni kiziga kabisa. Ngo amasubire ndabaze ikibazo ntawe. Mbega ninde yoturukira ahantu hari kiziga mu cyumba? No kuvuga ngo mu nzu wawe hari kiziga. Ikiziga murumva umuntu yapfuye mu nzu mu cyumba. Mbega ugifa kwisukira iyo hari ikiziga? Urafa kwisukira ishura cyane. Urafa kwisukira. Mugabo hari umuntu akomeye urinjira, ikiziga kiratinyitse. Bamutwaye ku buriri bwa Eliya, baryamye ko kw'icyo kiziga. Mugabo ntibasubire kwinjirayo.
muri ko ntibasubiye guturukira kuko hari ikiziga. Eliya je aratuga no hejuru, baramukurikira kuko Eliya wewe afise ubushizi bw'Imana. Bamukurikira bagira barabe ingene amuzura. Muri ko murabyumva kuko Eliya ari mu bushobozi bw'Imana budasanzwe. Amasengesho yabizera ahindura iki? Ahindura ibihe. Aba uyu mugore w'umunyashunemu n'ababanyi biwe bari mu marira, ariko kuko Imana yari muri Eliya ibihe birahinduka. Yesu ashimwe cyane. Amasengesho ya Eliya ahindura ibihe. Ikintu yakoze yaciye ngo mwese nimutaramuke mwigigweyo, barasohoka. Haleluya. Yugara umuryango. Bamubwiye ngo yasenze ngo mwami Imana mu izina ry'Uhoraho Imana nye n'ingabo kanguka. Mubwiye ngo niko yasenze. Yasenze amasengesho kwinginga no gutakamba. Yakoze iki? Nukuvuga ngo yararyamye aryama kuri cya kiziga. Wabikora sa? Wabikora wewe? Wabikora? Aryama kuri cya kiziga. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo umunwa wiwe uhura n'umunwa w'ikiziga. Izuru ryiwe rihura n'izuru ry'ikiziga. Amaboko yiwe ibiganza bye bihura n'ibiganza by'ikiziga. Amaguru yiwe ahura n'amano ahura. Bisobanurwa ngo haleluya. Bisobanurwa ngo ubuzima bwari muri Eliya kuko yari muzima kandi akaba ubushobozi bw'Imana. Bisobanurwa ngo yamuhaye ku buzima yari afise. Imana ihabwa icyubahiro. Yamuhaye ku buzima yari afise, ku bushobozi yari afise. Yanasenze cyane. Haleluya. Yanasenze. Ni ukuvuga ngo impwemu yari muri Eliya yaguye imuhumekeramo, agasengera mu mpwemu akavuga ati mu izina ry'Uhoraho bamuzima. Haleluya. Haleluya. Bamuzima. Imana ishimwe. Haleluya. Agize gutya umuntu yari yatimbye ariko iziga agende ngo yumva agashoye gatanguye kuza ataha. Umuntu agomba we muzima rero. Imana ishimwe. Batangura ko amuva ko atangura kugenda, atangura gutembera. Haleluya. Atangura kuvuga ati Imana ndagushima kubwo ubushoye butanguye kuza kuri iki kiziga. Imana ishimwe. Ndaguhaye icyubahiro Mana. Ndaguhaye icyubahiro Mana. Ko guha icyubahiro Imana niko gukora kwayo. Imana ihabwa icyubahiro. Uko ukomeza guha icyubahiro Imana nayo ikomeza gukora. Acha musubira ko kwa kundi. Aza yumva arasamwe wacha. Haleluya. Arasubira acha. Ijambo ry'Imana tubiye ku kabaye gatatu. Ni gatatu. Gatatu gadatana mu ndagano. Imana yakoze. Yesu araremye. Mpwemu yera atanze ubuzima. Haleluya. Imana yakoze ikoreye muri Eliya. Yesu araremye kubw'ijambo. Hanyuma mpwemu yera atanze ubuzima. Umwana aramuzima. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Acyamagara umubyeyi w'umwana ati tora umwana wawe. Yesu ashimwe. Reka tuje mu ijambo. Amasengesho y'abizera ahindura ibihe. Murumva ahantu ngene amasengesho ya Eliya yahinduye ibihe. Abantu barimo bariko bararira, baboroga, bafise umubabaro. Mugabo Eliya havuye yuzuye umunezero. Imana yavuye yuzuye umunezero. Eliya yavuye yuzuye umunezero. N'ababyeyi buzuye umunezero. Uyiye ari nka wewe. Imana ikoze igitangaza, ikagukoresha igitangaza wewe. Ukabona umuntu arahagurutse ari kimuga.
mbega ntunezere utawumva ubushobozi butangiye kuzura bukongera kuzura ukumva wongeye gucomekwa wongeye kuba mushasha hanyuma navuga mu ndimi gatanga kuvuga mu ndimi haleluya hariya rero gatanga kuvuga mu ndimi kuko Imana yatangiye kumukoresha imukoresha ikoze igitangaza hari ishengero ryose rikajya ryuzuzwa Imana ihabwa icubahiro haleluya 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 no kuvuga ngo Imana ikoze igikorwa kidasanzwe abantu barahembuka abantu buzura umunezero Imana ihabwa icubahiro Eliya yuzura umunezero n'ababyeyi buzura umunezero ahari amarira hahinduka Imana ishimwe reka nawe ntagenda musoze ngomba ndakubwira niwakomeza kwizera Imana ukwizera ijambo ry'Imana rikubwira ibyo byari bikubabaje Imana izobihindura iguhindukira umunezero kuko yakunesheje Imana ihabwa icubahiro reka tugende tusubire muri rya jambo twasomye umumarayika amaze kumusanga hagati y'abasirikare ngo aramukoma Petero haleluya reka dusome twumvise ibintu yamubwiye ku murongo w'7 maze umumarayika w'umwami Imana amuhagarara iruhande umuco ubonesha mu nzu akoma Petero mu mbavu aramukangura ati vyuka n'ingoga iminyororo imuvako iradohoka Imana ishimwe tumvise ko Petero ntiyarasinziriye gusa yagasinziriye yaboshwe iminyori kuri we abo arasinziriye no kuraboshwe Petero yabaye igitimbaye uko nukuri Petero yamaze gutimba ati naco ncerereka nisinziriye aboshwe none wari ku minyororo usinziriye Petero yigeze gufungwa yarigeze gufungwa ahari kera abantu abajeje umutekano witwa babita abamunicipale mwe ntaho mwabonye roza niwe yababonye bya Emmanuel hariya abandi nabandi mwabonye hanyuma icyo gihe kuri zone hari kumugoroba nk'aya masaha isa 11 hanyuma baba ariko barabanura idarapo mwumve aho icyo kintu cyamfutse suko nayo nibyo cyane nakubise umuntu bariko baramanura idarapo sinabibona ntanihurira n'umudamu we turaramukanya turaganira ndabona aba municipal baraje wese shobora kugenda no kuganira kuri korea manu mugashodwa basi nakarahayemo n'abakanda bara umva ntabwo kwihagarara ko ndashika sise mugasho sinicara ndagara kumwizegende kwa mama maga ngizi saa 12 isaa imwe isaa 2 mujya gupfungwa yemuna n'icyago isaa 3 no n'abanyamara hehashe kwagwaga kamwe gusukama sukamye byanga ndicashika hasi muruba hasi kwicara biraka tubana ryama kuri yasima ahantu hanuka urakeye narayeyo burya rero umaze kubimbora nacyo gutera muriko muravyumva Petero nacyo yakera bateka nsinzira ukomeze kose ari gupfa ntiyapfuye ariko Imana ntiyamuhevye Imana ishimwe cyane Imana ntiyamuhevye
je bankuraho bukeye barankura ati wa mugabo we sohoka ntuzosubira. Ndasohoka bashamengo mbuye kurima impuzu bamengo ndazirimirako. Petero rero umumarayika aramuhamagara, amaze kumuhamagara aramubwira ati sohoka. Haleluya. Kanguka, sohoka. Iryo jambo ryonyene iminyororo kiradohoka. Haleluya. Petero aca arasohoka, umumarayika amubwira ati nkurikira. Petero aramukurikira. Hano twasomye ngo akiri ko aramukurikira ngo ntiyibaza ko ari ibyo, ngo ntiyibaza ko ari biko biraba, ngo yibaza ko umengo nibyo ariko arota mu nzozi. Reka ndabaze ikibazo. Nta gihe urasengera ikintu ukibonye ukavuga uti ntiwemere ko umengo nicyo. Turi kumwe? Ubwiki ikintu ni ukamengo n'inzozi. Petero ntiyabibyumva umengo n'inzozi. Petero akurikira umumarayika umenga ari mu nzozi. Umumarayika aho yashika inzugi zari yuguru, Imana ishimwe. Haleluya. Petero nawe agaca umumarayika aciye. Bisobanurwa ngo turi kumwe n'Imana yacu nabyo bikomeye, imitego satani yateze iratuisa n'izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Hari igihe ibanza kureka kugira ngo bicene, mugabo igiye kubigukuramo birakurisa imihayega. Imana ishimwe. Ngomba ndangize. Haleluya. Mbandanye. Ngira ndangize, oya reka ndangize banje. Amasara agiye kandangize nzogaruka. Yesu ashimwe. Haleluya. Nagomba nakubwiye ngo amasengesho burya dufise abantu badusengera, kandi amasengesho badusengera arahindura ibihe kuri twebwe. Kurya amasengesho y'ibyo ibihe kuri wa mwana w'umunyashunemu, amasengesho agahindura ibihe kuri Petero. Hari n'abandi benshi amasengesho yagiye abahindurira ibihe. Nawe rero natwe twese ko turi hano amasengesho arashobora kuduhindurira ibihe. Hari ibihe umaze mu imyaka, menya neza ko hari amasengesho ashobora guhindura ibihe. Ayo masengesho ni ayahe? Kugira ngo ntabwo yo kwikuramo kwikurayo rwose samwe kwikurayo. Amen. Amen. Amasengesho kwikurayo nacahindura. Amasengesho usenga utakamba kandi ukirinda hamwe no kwisonzesha. Narigeze kubabwira umuntu umwe yigeze gusenga amasengesho adasanzwe, yari yakwiswe n'inzara kabisa, inzara iramukubitira murya, kandi yari umukristo. Burya abakristo barageragezwa kandi barakena, sivyo? None ni nguko n'abakristo batunga. Turi kumwe? Uyo mukristo arasonza umunsi wa mbere yabuze icarya, ntari buje kwiba, ntari buje mwibanga ryo gusegereza. Umunsi wa kabiri, ku munsi ugira gatatu, aravuga ati jewe, yavuze mu Kiswahili, aravuga ati mimi kama nikufa nitakufa nifie mbele ya Mungu. Murabyumva? Hanyuma ngo acagenda, nigeze kubabwira akasije, acagenda imbere y'Imana arasenga ati Mana ndakwinginze ibyo kurya, kuko urabona ko maze igihe nshonje, ndagomba ibyo kurya kabisa. Umunsi wa mbere Imana ishavuga iti haguruka rero ibyo kurya byabonetse, haguruka ugende hariya muri iriya resitora nziza iriramo abategetsi, ibyo kurya byabonetse. Atarahaguruka aragenda no muri ya resitora
agenda avuga ngo Mungu alishasema, Mungu alishasema, Mungu alishasema kama nitakula, Mungu alishasema kama nitakula. Imana yavuze ko uyu munsi, Imana yavuze ko uyu munsi. Arashika abadarara mu ntebe y'abandi bamwe tuvuga abanyacubahiro bamwe bo hejuru, arabadaramo aritegereza ingene bakomanda ibyo kurya, ntiyazi n'amazina yabyo navyo. Acabona uwicaye hafi yiwe, abona umuntu aje kumubaza, ndugu unataka nini, unahitaji nini? Acamubwira ngo leta kama vile ulivyoletea yule. Mutima bagiye kubizana, Mungu alishasema, Mungu alishasema, Imana yavuze, Imana yavuze, Imana yavuze. Hanyuma ariko rero kwari kwizera kudasanzwe, kwari kwizera kudasanzwe, ni Imana yari yavuze nyene kabisa. Abishikanya arabikubita hajya genda hagati, Mungu alishasema, Mungu alishasema, niko amia, Mungu alishasema. Sinzi umuntu amubonye nkariya achahaguruka agiye kuriha, achaza, ndugu usilipe mimi nitalipa. Muriko murumva mugenzi nturihe jewe ndariha? Muriko murabyumva? Mwabyumvise? Nani Imana ndiyo yavuze ga yewe? Nukumva ngo yagiye yegurira Imana ati ako njya kwiba reka niyegurira Imana ndazi kwindaburu. Aha, hanyuma abwira wa wundi aje kwakira nukuvuga ngo uramuzaniye fagitire, ayimuzaniye acumubwira ngo Mungu alishasema, alishasema Mungu. Abubwiryo jambo nirakihaguruka ngo usilipe mimi ntalipa. Uri kurumva? Achaka ya fagitire aragenda yiha, achahaguruka agenda sezera, Mungu kama amesema, amesema. Mungu anasema, alisema mimi nashiba. Imani yangu cyubahiro. Rero iyo twasenze Imana tuyize, muriko murabyumva, tukayitakambira turi mu bibazo, tumenya ko yakuze inyishu yayishitse, ariko dusenge duhagaze mu kwizera. Kandi ngoma ndabakebure gute, niba uyu muntu yakoze gutya agahaguruka no kwizera kwiwe, nawe ntuzahaguruka vuga ngo Mungu alishasema. Uzahaguruka wumva ko Imana yakubwiye. Hari nawe uzavugenda kuko ibisantima byawe n'ibigumbagumba byawe bakaca bagucakira muragaba rero. Nariko nabwira amasengesho ahindura ibihe, murumva ko rero umuntu yahinduriwe bwo gusenga. Rero natwe dukomeze gusenga kugira ngo Imana iduhindurire ibihe. Reka mbaza abigeme. Haleluya. Mbaza abigeme. Abigeme bagomba guhindurirwa ibihe ni bangahe? Tarikama. Mwene mugomba guhindurirwa ibihe. Murakoze. Abasore bagomba guhindurirwa ibihe ni bangahe? Egombe, Imana ibahezagire. Abapapa bagomba guhindurirwa ibihe ni bangahe? Yesu ashimwe. Haleluya. Twese tugomba guhindurirwa ibihe. Siko none umwigeme akava mu bwigeme akaja kuba kugwiwe, reka ndabivuge. Agatwaro karabeguye n'ukuri. Haleluya. Imana yahindura ibihe ngo nurya yene, ego nurya nyene, nurya nyene. Reka dukwiye gusenga amasengesho mu kwinga no gutakamba kugira ngo Imana ikomeze kuduhindurira ibihe. Ariko ngo masozere kuri ijambo, ubwa mbere na mbere iduhindurira ibihe mu buryo bwo mu mutima. Uriko murabyumva? Ariko
umuntu yagendera bigahimbara Imana wanze ubireke witandukanye nabyo, hanyuma urondere Imana kugira ngo igutunganye ikweze, uheze gusaba guhindurirwa ibihe mu bundi buryo wabanje kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo umwami abahumugisha. Duhaguruke dusenge. Murihangana nabwiye amajambo menshi, nabarambiye hanyuma nimuzava muvuga ngo ujya mugabo ntazogaruke. Ngomba rero dusenga Imana, utaritse amaboko yacu, ndasaba Emmanuel aduze ijwi asengere abasore n'abigeme kugira ngo bahindurirwe ibihe, hanyuma Roza nawe umva Emmanuel usengere abasore n'abigeme kugira ngo bahindurirwe ibihe mu buryo bugaragara. Roza nawe asengere abasore n'abigeme kugira ngo bahindurirwe ibihe mu buryo bw'impembe. Duze ijwi. Isengere tuziguru isengere. Akoze kuri Imana itaresha, akoze kuri Imana y'amasezerano, Umwami wacu Yesu, akoze kuri uyu munsi w'aruhutsi, akoze ko bigaragara yuko uri hagati muri twebwe, Mana yacu mu ijuru, ijambo ryawe riravuga ngo igihe gishitse nzobikora jewe uhoraho mbivuze. Mana yacu yo mu ijuru, turagushimiye ijambo ryawe. Mana nyakubahwa igura ku ngoma, turagushimiye iyo uvuze gushitsa kandi iyo uvuze ko uvuze. Mwami wacu Yesu Kristo, urwaruka rwawe ruri hano, abapapa bari hano, nyakubahwa Imana, abasore n'inkumi bari hano, ariko bariteguriye kubona kugira neza kwawe kubazako. Mana yacu yo mu ijuru, wumvise ngo ni wowe uhindura ibihe ku muntu. Mana kurira korari umuntu mu ijoro, ariko bwaca impundu zikavuga. Mana yacu yo mu ijuru, none rero turasenza Imana, kandi Imana ikomeye, kandi Imana ishobora byose. Haleluya, 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 haleluya. Tukwereka urwaruka ruri hano, imisore n'inkumi, kugira ngo bahindurire ibihe mu buryo buboneka. Mana Data wa twese wo mu ijuru, kugira ngo amahanga bibone batawagukoreye yakozwe n'isoni, batawagukoreye yamaramaye. Ababona baza mu ngoro yawe bazobona umugisha w'Imana bazako. Mana Data wa twese wo mu ijuru, ababona bazinduka baza mu ngoro yawe, ababona bagorobeza baza mu ngoro yawe, bazobona umugisha w'Imana. Mana Data wa twese wo mu ijuru, ubabako. Nyakubahwa Imana, turakwibukije suko utari ubazi, ariko wishurira ku gihe. Ndakwirinze Mana, wishurira ku gihe Mana. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yishura ku gihe. Hari abagombye guca ku murombero, Mana Data wa twese wo mu ijuru, ariko ndagomba kugira ngo bahindirize ibyabo bizoca mu irembo, amahanga bibona. Mana Data wa twese wo mu ijuru, abantu babibona, n'abatakuzi babibone ko hariho Imana ikomeye, munyakabiga ko hariho Imana, abari gusenga batigeze bakotwa n'isoni. Urakoze Mana, ugirire neza urwaruka rwawe, urunezereze, uruhe umugisha, urutwenze. Mwana yacu yo mu ijuru, nuko ubagirire neza mu buryo buca buriya, izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze kandi turabisenze tubyizeye yuko ugiye kubikora mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turaje imbere yawe nyakubahwa kumvise ijambo ryiza, ijambo ruzima, ijambo rifasha imitima. Umwami wacu Yesu, yuko Petero yakwizigiye yakwizeye, maze ukamugirira neza ukamutegeka, maze ari mu ngombane mu mpatane z'ibiti, aboshwe n'ibinyororo, ariko arahagarara areba, maze muranasinzira. Ariko umwami yasinziriye kuko azi ko ari kumwe nawe. Haleluya. Data uri mu ijuru, utuma marayika kumukangura, maze arakanguka, yegera mu minyororo y'agahogo, arakenyera, aragenda.
Oh, Yesu. bagende bagire neza komora hapo bihakomora mana y'Yesu amaraso ya Yesu atakatifu mwama komora ibitafasi wewe mwami wacu Yesu bagire neza nawe nigende y'amazi ntakutemba mana itsinda ryawe rishweze ikinyamboga kibona imomezi igihinyeza gisimba Hallelujah, 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 hallelujah. Yes. Jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu. Mana y'umwitu baheza kirena Yesu irishanganya ku mugoroba mana wakorera ibikomeye wakorera ibitangaza utumiza izina ryawe wakora ibishimiro bataye gukora mana cyangwa banaje gukora mu mitima yawe banaje gukora mu mitima yawe mana wakujamo ayo majambo kume muri twete ayo majambo banaje kuri igikorwa izina ryawe rihagucuba urakoze ukomerera amashami yawe wuzuriza amashami yawe bagire neza icyubahiro bwanje bw'ibyawe turagushimiye umukozi wawe wakoresheje hasi icyubahiro bwanje izina ryawe rihagucuba bisate sizeye izina ryawe Tukadukomera amashimana. Yesu abahezagire. Yesu abongerere umugisha. Abahe iby'imitima yanyu yifuza byose. Amen, amen, amen. Abakize n'indwara zose. Abakiriza banyu bose. Yesu abahezagire. Mwakoze kunyiga amatwi.